nuko rero ibintu vyari vyifashe kuri uyu wa kane Myandagaro mu gihe umugambwe PL Parti Liberale mu gifaransa wari uramutse ugirisha inama indongozi z'uyo umugambwe. Reka rero vyinshi tubibwirwe na Stella Nzisabira umukuru w'uyo mugambwe. Kuba mwitavye ino nama mukongera mugaterera ivyumviro bihagije, mukongera kandi mukaba mwiyemeje kugendera icivugo c'umugambi wacu w'abigenga PL arico ubumwe, ubwigenge, ubutungane n'iterambere, mu kuba akarorero k'indongozi nziza mu murongoye, eka mbere mu mubana habindi migambwe hamwe mbere n'abajejwe n'ukorana neza n'abajeje intwaro. Tubatumiye kandi kugenda kwitegurira amatora y'abajenama ba komine n'abashinga amateka azoba mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku rwego rw'igihugu. Komite nkuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ibemereye kuzoja inama n'ingingo namwe kugira turabire hamwe ingene tuzogenda mu matora. Aha no kuvuga yuko tuzarabira hamwe yuko umugambwe uzogenda mu matora y'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka n'inama mpuzajambo ya komine, tuzorabira hamwe tugize inama n'ingingo namwe nk'iyu munsi ko tuzogenda twenyene nuko tuzogenda turi kumwe n'indi migambwe munani z'indi migambwe tuzaduhuje ivyumviro vya politiki. Tuzoje inama n'ingingo rero. Twongeye kandi gutera akamo urwaruka rw'abigenga ba PL bose, eka mbere n'urwaruka rw'abarundi kubandanya rubumbatira amahoro n'umutekano yo nkingi iterambere. Twagira kandi dusubire kubahimiriza muze mwitabe rusansuma ruteganijwe mu mayinga abiri, rusansuma rw'abantu, ingo, uburimyi n'ubworozi, mu kwishura neza ibibazo muzamuriko murabazwa n'abako barangura ico gikorwa bizotangura kwigenekerezo rya 15 kwezi k'umunani 2024. Aha rero mu nyuma yavuye yishura no ku bibazo by'abamenyesha amakuru. Uno munsi kwigenekerezo rya 4 z'ukwezi k'umunani 2024 umukuru w'umugambwe w'abigenga PL ariwe jewe ntegereje kugirisha inama abarongoye umugambwe mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe n'abarongoye umugambwe mu mazone n'amakartier ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu ntumbero ubwa mbere yo kubibutsa akarangamutima k'umugambwe n'inyifato ibereye ku ndongozi nziza. Ubwa kabiri kwari gushiraho abarongoye umugambwe mu ntara nshasha zizoba zigize igihugu cacu c'u Burundi guhera muri 2025 uko ari zitanu. Ubwa gatatu kwari kurabira hamwe ibikorwa bagiye kubandanya bakora mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu 2025. Ico twabatekereye rero tubatumye ubwa mbere twabatumye kwerekana inyifato ibereye nk'indongozi z'umugambwe w'abigenga PL bafatiye ku civugo c'umugambwe arico ubumwe, ubwigenge, ubutungane n'iterambere, kuba rero akarorero aho bazababaye. Ubwa kabiri twabatumye kugenda kwitegurira amatora neza bakwikije gushaho amakomite nayo azoba ari mu makomine azobagize intara nshasha kugira ngo bitegure amatora azoba. Ubwa gatatu twabatekeye impanuro yuko bagenda kubwira abo bajejwe na cane cane urwaruka kubandanya babumbatiye amahoro n'umutekano kuko ariyo nkingi y'iterambere, kuko murazi ahantu hegereje amatora hama abantu umengo barashuha, ariko rero amatora araba imirimo ikabandanya
abantu bakabandanya babana. Twebwe ikivugo c'umugambwe nkuko nagisubiyemo gisaba ko abantu babana neza, amatora akaba mwituze. Nivyo nizo mpanuro rero twabatekereye. Liberale,